kuganirira kuri kahise kabo bakatuyagira ku byo barimwo muri iyi minsi. Yitwa Nzeyimana Mailo, yashitse muri studio za PJ Classic FM. Koca turakuramukije. Yego murakoze. Turaguha ikaze hano iwacu muri PJ Classic FM. Yego nta kibazo. Kandi abashimiye. Yego. Messi yaribaye myinshi. Messi yaribaye myinshi, naheruka kukubona mu itangazamakuru mu kiganiro mwakoranye na Akeza Sport. Yego. Ni naba ntihenze. Nivyo. Menga nikiriya gihe. Jewe navuze ko witwa Nzeyimana Mailo. Niko nzi. Peut-être umuntu atakuzi wo mubwira ko Nzeyimana Mailo arinde. Yego, Nzeyimana Mailo ni Umurundi. Aba navukiye nyine aha mu Burundi. Yego. Kwiga nigenga angaha nyine mu Burundi. N'ibindi bikorwa byose nabikore ngaha mu Burundi. Wabikore hano mu Burundi vyose. Je ndakuzi nk'umumenyereza. Ndakuzi nk'umumenyereza mu ma equipe agiye atandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi, mbere wanashaka no hanze y'igihugu cy'u Burundi. Sinzi neza réellement ko Nzeyimana Mailo yabaye umukinyi w'umupira w'amaguru kuko ntamubonye. Mugabo harabambwira bo ko bamubonye. Nzeyimana Mailo yarakenye urukino rw'umupira w'amaguru nivyo? Yego nivyo. Natambwe umupira w'amaguru 1992. Nyina muri Kade aho mu Buyenzi. Yego. Umugwi witwa Santé pour tous. Santé pour tous muri 1992. Yego. Icyakurikiye amahirwe naronse je sinakinye 4e division canke 3e division canke 2e division. Oya. Nacenja direct première division mu mugwi witwa Union Sporting. Wahereye muri Kade ucusimbira première division muri Union Sporting. Yego. Mvuye aho nacenja kukina muri Renaissance Express kuko haba ingorane ya Union Sporting hamwe na Renaissance Express. Bamwe bavuga yuko nitwe bene umugwi uko. Mvuye aho nacengenda gukina mu mugwi wo mu Rumonge witwa wa ZFC. Subi aha cankinira muri mu mugwi wa Vitalo. Inyuma yaho nacenja mu bihugu by'Abarabu, Arabie Saoudite, nyine umugwi witwa Kadesia. Yego. Mvuye aho nacenja muri Namibia. Mvuye muri Namibia nacengenda muri Tanzania umugwi witwa Pan Africa. Ivyo novuga kubyerekeye gukina. Aya niyo ma equipe washoboye gukinira. Yego. Wakina nk'umukinyi w'umupira w'amaguru. Nzeyimana Mailo yakina kuri poste iyihe, yarafise ubushobozi bungana gute mu kibuga? Bambonye cyo novuga yuko natangiye gukina kuri numero 7. Chise muri Tanzania baciye bashaka yuko nkina kuri numero 8. Ngiye muri Namibia basubiye kandi bavuga yuko nkine kuri numero 10. Ngiye muri Arabie Saoudite nakinye kandi nka numero 7 nyene. Ivyo novuga kuri ivyo kuko aha mu Burundi kenshi nakinye kuri numero 7. Wakinye nka nimero 7 kina nka nimero 10, byumvikana ko wari umukinyi w'umupoliva. Peut-être ko no muri equipe za ukunda abakinyi ba poliva cyane. Bica vyumvikana ubwo gwari urugendo rwawe nk'umukinyi w'umupira w'amaguru. Ariko kandi Nzeyimana Mailo yatanguye kumenyereza ryari igihe avuga ngo uyu munsi byo gukina umupira w'amaguru ndabihagaritse, ndagiye nje gutangura kumenyereza. Byari bigenze gute? Iciyumviro caje gute? Hari ryari? Namana ndihenze natangiye kuri muri 2004 canke 2006 kumenyereza. Yego. Ico gihe nari umukinyi nkaba kandi umumenyereza. Wari coach player? Wabikorera rimwe. Yego. Muri Espoir Ligue yo mu Gatumba. Inyuma yaho nacenja kumukoca muri Interstar. Mvuye aho naciye ngenda muri Vitalo. Mvuye muri Vitalo naciye nsubira ahanyene muri Lelière. Nyuma yaho nacenja nihenze nshobora kuvuga yuko nacenja muri Magara. Magara Young Boys. Yego. Mvuye aho muri Magara nacenja directement kuri Tanzania mu mugwi witwa Lipuli.
Ngwe muri kuri muguba mu ntara nabonye ufise abafana benshi cyane niwe mugwi wa kabiri benshi cyane niwe mugwi wa kabiri ufise abafana benshi nibaza ko ari uku tubona nka musonga ataha iwacu mu ma ekipe yo mu ntara yego pe cyane muri Iringa yego mvuye aho naciye nja mu Rwanda niyo gushikuna kuko naciye ngwara naciye nsubiye muhira kuruhuka kwanza ubu naho ndi muri Buja City urugendo rwari rurerure uriko urabitubwira mu ncamake aho wagiye uraca ariko tubanze tugaruke kuri utu tuntu bimwe twita utuntu n'utundi mu buzima busanzwe Nzeyimana Mailo mu rugendo rwe rwo gukina no kumenyereza vyose icarimwe hari umunsi yoba yararyamye akavyuka canke ahantu yoba yaricaye akumva umenga ibintu arimo yobihagarika bivana n'ukuntu twakinye tutaronka amahirwe yo gukina muri equipe nationale cyangwa amahirwe yo kugira ngo turonke amafaranga nk'abubu bariko barakina yego niho hagera igihe ukumva kubera ko ata mafaranga reka amafaranga- wobihagarika nta buryo kuko igihe nja muri Arabie Saoudite ndaba yuko amafaranga turiko turaronka hariya nkaraba no mu Burundi ngiye muri Namibia nuko nyene yego no muri Angola nagiye gukinayo nsanga nuko nyene subiye aha nca mbona yuko aho gukina nze kuvunikira ubusa reka ndeke nze kwiga ibintu byo Byo kumenyereza kumenyereza. ako none hanze ugiye muri Angola mukaja muri Namibia uburyo ntimwasanga bwisununuye gusumba ubwo mushobora kuba mwarahabwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi twavuga yuko 80% badusumba ariko kandi akubajije igihe ushobora kuba navuga ngo wariyumviriye guheba ibijyanye no kuba umukinnyi w'umupira w'amaguru cyangwa kumenyereza ni bihe byiza uvuga ngo narigeze kuba mbamo nk'umukinnyi wavuye kumenyereza ibihe biza no uvuga yuko mbere yuko ntangura gufata ingingo yo kugira ngo mbe umumenyereza nigiye nakina muri Vitalo wakina nk'umusatirizi nimero ndwi kenshi tumenyere ko ari abakinnyi baba batsinda ibitsindo byinshi bigiye bitandukanye cyangwa baba bagira contribution nyinshi mu byo ndavuga ngo ikipe yubaka ni nk'iyahe ikipe uvuga ngo narigeze kuba ntsindiramo ibitsindo byinshi mu migwi yose je naciyemwo nasinda narasinda tuvuge nko muri Vitalo ntibagiye nabo bazayahunde sezo yose umengo no banasinze ibitego 15 yego ngiye muri Tanzania muri Pan Africa niyo nasinze ibitego byinshi hafi ibitego 200 muri Angola ho nasinze ibitego 6 muri Arabie Saoudite naho nyine nasinze ibitego 6 rwari urugendo rudasanzwe ariko muri coaching Nzeyimana Mailo twari duheruka kubona mu misezi ari kuri nivo idasanzwe y'ama ekipe ariko aratwara ibikombe hano mu gihugu no hanze y'igihugu kugira ngo urinde witwa Mailo tubona yagize izina rikomeye ku gutwara ibikombe yagize izina rikomeye ku kubaka bamwe mu bakinnyi uyu munsi rimwe na rimwe duhora tubona muri ekipe nationale ngira ngo naho raza kuhagera ubatuyagishe ko gatoya ekipe yo kugurura imiryango yo kwitwa umumenyereza akomeye yabaye igihe nibagiye kuyivuga kuko migwi nari umumenyereza nashobora kwibagira gushika umunsi nzofa n'umugwi wa Flambeau du Centre niyo natanguriye amahirwe yo kugira ngo iyindi migwi menye muri Flambeau du Centre ego cyane niyo yakugururiye imiryango witwa Nzeyimana Mailo umumenyereza atwara ibikombe umumenyereza akomeye yifuzwa n'imigwi yo hanze y'igihugu cy'u Burundi ego kuva ico gihe hagiye harakurikirana ibintu vyinshi ku bamenyereza b'abarundi ku mupira w'u Burundi ku bakenyi b'abarundi ariko kandi hari n'abakinyi wamenyereje nk'umumenyereza uyu munsi uvuga uti aba bakinyi barumva canke barumva tactique ziwanje gusumba abandi hamwe naho noba ngiye kumenyereza ari bishoboka nosubira gukorana nabo abo bakinyi ni bande cyo novuga muri ivyo bintu n'abakinyi babiri nibo nashimye kuko barumvise ibintu uko ndabategura yego
umukinnyi nka Asumani Amisi yari muri Flambeau du Centre, uriya kapitene wa Flambeau du Centre. ego nije namutwaye hajya igihe ndi umumenyereza hajya Yego. ndamukura muri deuxième division. Mm. Ubundi mukinnyi ni Ndayishimiye Richard ari muri Rayon Sport, twatanguranye ujya kuva muri 3e division. Yego. Abandi bakina bari muri Tanzania, umwe yitwa Duchu akinira muri Simba, n'abandi. Abo nibo bakinnyi uvuga ati ndamutse ngize amahirwe yo kongera gukorana nabo barumva neza les tactiques ziwanje. Umumenyereza mwakoranye mugakorana ukavuga ngo uyu mumenyereza ashobora kuba adasanzwe, nubwo abantu bashobora kuba batamubona, ariko ivyiyumviro vyiwe, ide ziwe ziramfasha cyane, ntibisanzwe, n'umumenyereza ari exceptionnel. Yarinde ego ico kibazo ni kiza kuko abamenyereza bubu nibashaka kumviriza cyangwa bashaka impanuro. Jewe natanguye kumviriza abantu ntangura kuri umukoca wanje wo muri Kade, Ajebe umengo muramuzi. Yego. Yakinye muri Vitalo. Sura kuri Ramazani Maulidi sinzi ko mumuzi. Hama ubu harundi mukoca ari muri Tanzania yitwa Sanzugwimo Ramazani. Nibo bantoje mvuga yuko naronse ivyigwa. Mu rugendo rwo kumenyereza rw'iwawe vyarashitse urisanga mu guserukira gihugu? Nagiye muri mu guserukira gihugu igihe bama equipe nationale féminin. Niyo nagiye aho, gusa ndi muri Angola naho nyine nagiye kuba entraîneur adjoint wa equipe nationale U20. Yego. Aho hari mu rugendo rwo kumenyereza. Ihangiro ry'aka gace no kumenya ba bantu twahora tubona bari kuri baza kuri stade, ari ku bibuga, bamenyereza bahora bakina, tutakibona cyane aho baba baragiye. Uyu munsi Nzeyimana Mailo ari hehe? Uwo mukenera yo musangahe? Ariko kandi uwo kenera ko bongera gukorana nk'umumenyereza we yomuronka bigenze gute? Nzeyimana Mailo ari mu Burundi. Unyene yoshika no ngaha kuri studio yanyu ya PG. Yego. akabaza ko twe turaza aho twahuriye. Yego. Ikindi naco novuga kuko kubera ko umupira wo mu Burundi wataye agaciro, ni babakinyi nyene bakera barabibagiye. Jewe nk'utwaye ishirahamwe ry'abamenyereza umupira w'amaguru ngaha mu Burundi, twaravuganye hafi inshuro zibiri. Yego. Baratubwiye ingo yuko batashika no muri kuri stade. Bavuga yuko batitaye ko bamenye yuko aba nibo batwaye igihugu kure. Ni giki rero cyokogo. Je maze gusaba mubona cyane kubona n'umukuru wa federation. Yego. Mugabo gushika ubu sindaronka Alexandre Muyenge. Yego cyane. Ako kajya. Dutera dusangira ngo n'abaca bandaniza aho nyene. Hari abavuga ngo umupira w'amaguru wo mu gihugu cacu c'u Burundi warasubiye inyuma. Peut-être ko bibaza ku byo babona kiriya gihe mwakina mu myaka ya za 2000 canke mu 1990. Namwe niko mubibona? Niba ari byo nigiki coba carahindutse kandi ubu ariho bisa nkaho tubona kumenga biri mu buryo? Ikintu ca mbere ico novuga, abakinyi bakina muri iyi myaka nta ndero bafise, nta responsabilité bazi mu mupira w'amaguru. N'ikindi ntibakunda igihugu. Kubajya abakinyi canke twebwe twakina, nkajewe nakina muri Union Sporting ndonga amafaranga 4000. 4000. Kandi ico ayo mafaranga je nababwiye muze murantangira kwishura nigaho imane yanyu lycée de l'avenir. Barayatanga gushikaho nza guheza amashuri. Habari nko mu mwaka wa ryari? Aho ushobora kwibagira. Rero tugiye ahanyene turabakinyi bakera. Bakinye bakunda igihugu. Bagiye gukina baraba ijya mayo yambaye ingene ifise drapo. Hanyuma bakiyumvira aba bafana bari ngaha tubabwira gute dusinzwe. Rero ababubu bariyumvira ico kintu.
nta na kimwe biyumvira bo biyumvira gusa turonka amafaranga gusa dukine dutahe. yego umupira je sinavuga ngo wasubiye inyuma gusa kuri niveau y'aba senior no mu bakiri bato biragaragara ko hari ugusubira inyuma twagize. Uyu munsi we nk'umumenyereza bibayemwo igihe kirekire yabanye n'abakinyi bato akabana n'abakuru, ubona ari hehe twokora cyane twoshira inguvu cyane kugira ngo twongere kugaruka ku rwego canke tunarenze ko twongere kubona niveau y'umupira w'u Burundi canke niveau y'abakinyi b'abarundi baja mu makungu benshi kandi beza bakaba bakomeye gusumba batubona uyu munsi aragiye aragezeyo biciye vyanka aciye agaruka canke aragenda usubiye kumenya naho yarengereye. Ico novuga nuko twobanza kuraba nibahe abakinyi bashobora kuba avenir y'igihugu. No kuvuga bage aba academy nimko aho iwacu nta gateka baba waraba gusa aba nta kintu bashobora kuvamwo canke bakaza kuvamwo aza kuvamwo umukinyi umwe canke babiri. Ikindi naco turabe ama aide baba ico nzi kade canke 4e division canke 3e division nafashanya baronka muri federation. Federation yitanze canke yiyumviriye gusa 2e division na 1e division biyumvira abo ababo munsi bazogira gute kandi bisa nk'ari yo matuta. Ego je nagiye ntembera hafi hose ugiye mu kinama usanga abakinyi bariko barakina atabira tubafise usanga batere ijya bayigabura hafi incuro 8 bagira imimenyerezo hagi. Ugiye mu buyenze nuko nyene ugiye mu buterere nuko nyene nigiki cokogwaho federation ifise ukuntu ishobora kubitunganya ibyo bintu byose ikorane natwebwe association ikikorana na association y'aba legende bo ngaha mu Burundi nyene ibabwire ni mwegere ko bari kure cyane n'umupira w'amaguru mu Burundi nta kundi ushobora gushika kure. Nivyo binini novuga ibi. Mu minsi zero twaganirira tubwira ngo hashobora kuba harimo n'ikintu cyuko abamenyereza bo biyi minsi turonka bashobora kuba atabumenyi buhagije bafise bwo gushobora gutegura aba bana. Eske nawe mu mbono yawe ni kubibona abamenyereza turiko turaronka muri iyi minsi nta bushobozi bafise twobaronkamwe bwo kudufasha gutegura aba bana ku buryo twozo baronkamwe abakinyi beza? Ico cobavyo kuko turiko turaraba ama formation ariko araba eske nuko ategezwa kuba bashina ico nico novuga na mwebwe muri imwe kugira ngo umupira w'amaguru ube munsi cyane gute turiko turaraba torakivuganye hajya n'abamenyesha makuru turabwira yuko namwe muri ivyo bintu kugira ngo umupira w'amaguru uje munsi tera imbere. Kubera iki nukubera turabe nonga tubabwiye ni muhe palmarès ya Maliki ushobora kwironka. Mugabo bababajije ni muduhe palmarès ya Messi ikiboneka kuva yavukiye naho yaba nivyo yahora ajya mu bivuga rero tugire gute hanyuma turabero aba president b'imigwa ni hiye ngendo bari kumwe n'abamenyereza nibo nye birabaho kuko turiko turaraba tusanga yuko mu mupira w'amaguru mu bakinyi hari droit zabo bakagira n'amategeko yabo eske barayakurikira. Twosaba yuko federation yinjira muri ivyo bintu kugira ngo imigwi yacu kandi usubire kuzamuka. Nivyo novuga. Ariko turaraba cyane tukaraba ku bakinyi tukaraba no kubamenyereza. Izo nizo mpamvu gusa koca twoshingira ko tuvuga ko arizo zafashe intambwe ikomeye mu gusubira inyuma k'umupira w'amaguru mu Burundi. Nta handi dushobora kuronderera ibibazo biri mu mupira w'iwacu usubira inyuma umunsi ku munsi gusumba uko twobirabira kuri kote yaba bakinyi tuvuga ko nivo itari hejuru n'aba bamenyereza bashinzwe kubadugiriza nivo nabo tuvuga ko ubumenyi atari bwinshi. Ico novuga kuri cyo kandi ni nuko kwa turabi ibibuga turabifise ibibuga byo kumenyereza aba bana. Ico ni cyambere. Ikigira kabiri ama formation ariko araba suko yategezwa kuba usanga aba docteur bagenda kugira ama formation y'abamenyereza no bazofashike
abadogiteri bakaja kugira formation y'abamenyereza. none bo ufashe iki iki kintu kirakomeye abadogiteri bagira formation y'abamenyereza. iki kintu kirakomeye ariko kandi hari n'uwatubwiye ngo ikijanye n'uburyo gishobora kuba ari imwe mu ntambamyi zituma umupira w'u Burundi udatera imbere. Araduha akarorero ati raba nko mu wabaye maire bitero umwakwezi Edi Nibibona yavuye ngaha ari muri equipe ya Rukinzo aca arasohoka aja mu gihugu cy'u Rwanda gushika uyu mwanya nta n'umuntu n'umwe wabaza ngo ari he ahatore kandi aho iwacu hariho equipe ziriko zirarondera abakinyi bo gutwara mu mahiganwa nyafrika harimo Aigle Noir harimo na Flambeau du Centre mugabo bashima gusohoka. Turavuga ngo kubera ko rero ama equipe yo ngaha atanga amafaranga make kuri abo bakinyi ashobora kuba ariyo mpamvu bavuga ngo bora tugende twakira ariya nivyakunda tukabandanya dukina n'isawa ariko nivyanka naho kandi nta kibazo. Ikico ko ari kijanye n'uburyo baraza kukijera gute bo kijera gute ku buryo aba bakinyi tubagumane tuba tumaze kubona ko batweretse ko iyo tana irahari kandi bokurikiranwa bigakunda. Batubwiye ko kubakurikirana byoca mu nzira nyinshi abamenyereza ababaye aba legend y'umupira w'u Burundi bakabegera ariko kandi iki naco kijanye n'uburyo nubundi kiragaruka mu minwe ya federation niza kukijera koca cyane cogaruka muri mu minwe ya federation ubwo tuce turabaye rero aba president b'imigwi bafise uburyo badafise uburyo no kuvuga yuko nta umukinyi wese cyangwa umuentraîneur ashaka yuko kuja hanze. Je ntangurira kuri jewe nyene je navuye hanze muri Tanzania naronga gashara gafise hafi y'imiliyoni 11 zo nga mu Burundi hafi miliyoni 11 nagiye mu Rwanda nonga bagiye bampemba hafi miliyoni 8 n'amajana 7 yahe wacu mu Burundi. None noshima kugaruka hagute kandi ushaka ko baguhemba miliyoni 1 cyangwa amajana 8 amajana 5 raba formation ziriko ziraba abakeneye licence A bababwiye yuko baza kugira ngo baronke licence A bige hafi miliyoni 5 cyangwa zi azikurahe kandi aba president atamahera bafise babaye kubari wohembwa ibihumbi amajana 5 cyangwa miliyoni uronka amafaranga yo gutanga miliyoni 4 cyangwa 5 ntibikunda biragoye. Hano hari umuntu atubwiye ngo tubanze tukubaza imbere yuko tuza kubandanya n'ibindi. Abakinyi beza 11 mwakinanye n'umumenyereza ari kubamenyereza aho wagiye uraca hose ukina nk'umukinyi abakinyi beza 11 kuva mu igori beza imbere n'umumenyereza ari kubamenyereza ukavuga ngo iyi equipe kabisa ni equipe ariko bijyana no tango kuri ku mugwi wa Vitalo Wembo Suchi yabaye umubitera hafi imyaka 3 ikurikirana yego hama Feruzi Haruna na Maulidi Jumapili babaye aba fullback wa reka duhere mu igori duhere mu igori tuduge yego mu igori ni King Baresi yahora kina muri Vitalo kuri kabiri iburyo oya dutangura undi agira kabiri Eme Kitenge yavuye acagenda muri South Africa hariya cyaba umugardie hafi imyaka 3 aba meilleur gardien yego tugende kuri kabiri Feruzi Haruna yego na Maulidi Jumapili Feruzi na Jumapili yego nimero 3 Juma Vital Juma nimero 4 Saleh Omar Saleh nganye ni impande yanyu yarahebi b'umupira sigaye yagira ibintu by'ubumenyizwe ubwo nawe vuba cyane tuzomuzanira abantu yego nimero 5 yari Kimanda Constante Kimanda nimero 6 yari Manjenga Albert nimero 8 yari Stanley Maradona Stanley yari muri Vitalo nyene nimero 10 yari Said Makasi yahora na muri Inter FC
undi nibagiye nimero 5 kuko baciye bamutazira yuko ari ministre de defense Ali Shaban bamuteze kugira ngo ko yagira ibintu bidashoboka akine kuri nimero 5 hano bo dushyize kuri nimero 11 mwengo 11 nimero ndwi Malik Jabil nimero ndwi yahora ari nibagiye ko ari Masudi nibwo mashasi nabonye Malik Jabil Masud Juma harabura umukinyi wo kuri nimero 9 nimero 9 rero navuze aho Wembo Suche bari benshi Wembo Suche abo nibo bakinyi 11 biwawe uvuga ati iyo ekipe yawe ari kumenyerezwa n'uwuhe mumenyereza mu baguciye mu maso bose aho waciye mu minwe nk'umukinyi Yaounde ari kubashobora hamwe na Ndindi Yaounde na Ndindi